Mwiriwe cyane banyamuryango b'ijana ryawe, ndabaramukije mwese ntigira amahoro. Hanyuma ndabashimiye mwese mwashoboye kwitaba kuri uyu munsi, mukaba mwaje kwitaba iyi nama ya mbere ihuza abanywanyi bagize ijana ryawe. Ni ukuvuga rero twagira ibibake tufise hano n'umubitsi wacu yashoboye kuza, twashaka tumusabe abanze atubwire icegeranyo c'akuntu abantu begeranije amahera, tumenye aho tugeze, hama tumenye ibibandanya mu nyuma tubanje kumva umubitsi wacu. Karibu umubitsi wacu utubwire uko bimeze. Ego ndabaramukije mwese. Hama icegeranyo c'ijana ryawe uko ryagerera tangwa mu mwaka wose. Muri Arizona twarashoboye kwegeranya amafaranga angana n'ibihumbi 14 n'amadolari majana 6. Mu yandi state nka Kentucky, Texas, Vermont twarashoboye kwegeranya amahera anganya n'ibihumbi 2,900. Hama yose na yose ayo tugezeho uyu mwaka tugeze ku bihumbi 17,500 niyo mahera tumaze gutoza. Mbaye mbaramukije abanywanyi b'ijana ryawe. Ndabanza gushimira abanywanyi bose ko bagiye batanga amahera cyane cyane abo muri Arizona, bakoze igikorwa kimeze neza cyane ku buryo babashije kugeza ku mafaranga ibihumbi 14. Ubwo rero urumva ko bakoze igikorwa cyiza. Ubwo rero nkaba nagira ngo nsabe n'abandi batatanze bagende batanga, kuko biragaragara ko harimo bamwe bagezeho barekeraho ntibakomeza gutanga, kandi iki gikorwa mu gihe kizaba kimaze kujya mu bikorwa abantu bazaba bifuza kubizamo kandi bitagishobotse. Ibyiza rero nuko twabikora tukabikora uyu munsi, hanyuma bikazatugirira akamaro mu gihe kizaza, kandi bizagirira akamaro n'abana bacu, kuko ni ibintu bizakomeza ntago bizahagarara ahangaha. Murakoze cyane. Ya hanyuma ikindi kintu nagomba kongera ko turobonye raporo hano mfite imbere yanje ivuga ko abantu batabashije gushikana ajya mahera ku mubitsi, amahera ashika ibihumbi 9,100 ko ariyo acerewe mu nzira atarashika. No kuvuga twasaba ko umuntu wese abona ko kehaniwe atarashikana ajya mahera aca ateza kuyadushikanira mu minsi ya vuba. Yose rero amaze gushika tuzoza dushika mu bihumbi 26,500 umwaka wose ku banywanyi bagize ijana ryawe bazo bamaze gutanga. Nuko rero turabashimiye kandi mwarakoze ibikora inka kuba aya mahera ngana uku yegeranije mu mwaka wose. Muri ntashikirwa ni mwihe amashi buri muntu wese ahari. Komera. Okay, turabashimiye kubitanze n'ababandanya bafise umutima wo kwitanga, n'abataratanga bakwiye kugira umutima wo gutanga kugira turabe cyo twoshikako. Ndabona hari abantu benshi bajyamye bibaza ibintu byo gufyinata, ega ntidufyina turiko turatera imbere. Tarashaka yuko twoguma hamwe tugashira hamwe kugira dutere imbere, bibaje ni vya bindi twamyemwo ubu byarahindutse. Rero turabasavye mwese mutaratanga mushobore gutanga kugira iki cyo turimo kishobore gutera imbere. Murakoze. Wabibonye umushinguzi yabikoze neza, ndabasaba tumwongera amashi kuko yabitse amahera mu mufuko ntiyayarya. Narababwiye yuko umugambi ijana ryawe ari urugamba dutanguje kiriya gihe, noneho bumvuga yuko twagize kugira reisite. Gwa rugamba kubera iki? Kuko gwa rugamba ko kwigisha abantu bwa mbere kubaka ubumwe no kwizigirana hagati yabo. Urabona yuko ubuye vyakunze. Efrazi yarabitse amahera yaba 20,000 mu nzu umwaka wose. Tumwongera amashi ntiyariye kweye. Ikindi cyo mera kwara umukora mwizigirwa. Mugabo rero nico gituma n'abari ku murongira bariko baratwumva ivyo twavuganye n'icyo bashikije mwavyumvise. Iki ni kintu ciza birerekana yuko bwa mbere hariho cyo bita trust. Twarubatse ubwizigirwa muri twebwe nyene. Nk'uyu Efrazi twe twabonye ko ari umuntu wo kwizigira, ata muntu yo bavuga ngo uyu muntu azorya amafaranga. Nico gituma rero nubwo bimeze uko tusha tugomba rero kuja mu mategeko. Wari umugambi mushasha twumvikanye rero yuko uno munsi ijana ryawe riba societe entreprise kuva uno munsi. Twamaze gushiraho iyo societe nkuko mwabibonye. Uno munsi rero tugiye muri gice ca kabiri cyo kwa mahera cava mu minwe y'abantu akaja kuri konte ejo bukera. Iki ni ikintu ciza cyane gose.
nkuko mwabivuze rero mubonye yuko abantu bose batanze twogera ku bihumbi hafi 26 urumva yuko ari ikintu gikomeye cyane ku madolari ijana buri kwezi. Mbarira rero hari uwarushe ngaha muri mwebwe ninde yavunitse umwaka uraheze utanga ijana gusa nababwiye yuko gutanga ijana nko uriye nk'ihambaga uwo yariye wese uwo yariye yarayamaze mugabo wewe ijana wagiye urariterera ahantu uterera hari aye mu kigega ca ijana ryawe kwa Efrazi uterera hari ya intara zose barabikora uko urabona yuko umwaka uraheze umuntu wese ari ngaha n'abantu bose batanze 1200 kandi nta numwe yarusha ariko woca kubwira ubunyene ati zana 1200 ubunyene benshi baca bakoma induru ngo ni menshi nubu ugiye kuraba abantu batatanze wo wabwira ati umviriza rero zana 1200 ubunyene uhamvye abandi bose bakoma induru. Nico gituma rero numva ni vyiza yuko tumenye yuko kujya imyaka yacu igenda tutabizi tuzatubona twameze imvi tukaza tubona twageze ahantu tutabizi. Uwo mugambi ijana ryawe ni kumeze no kuvuga abatanze bose urumva yuko ibihumbi hafi 30 bimaze bigiye kuboneka kugira ngo nk'uku kwezi kw'icumi umwaka wa mbere uheze cyo twiga umugambi amahera barakora ayo mahera si make ku mahera ijana yagera atangwa hama naco guma batanga twiga n'umugambi dukora. Rero mu majambo make abantu bose basigaye inyuma canke batanze ntibakwize bace bagenda bakwize hanyuma abarundi nabo batumvise umugambi imbere y'igihe canke babifata minenebwe batange bahamvye abandi no kuvuga ukwezi kw'icumi utazobarimwo ntazobarimwo tuzoba twugaye hugaye. Rero urumva yuko bizoba bigoye kugira ngo uze kuvuga ngo winjiremwo uzokwinjira nimba abantu batanze 1200 uzoshobora gutanga 2000 cyangwa 3 ukaburi kurazimbwa. Ni vyiza rero yuko umurundi wese yumva kuno mugambi ijana ryawe awujamwo yavyumvise abikore. Twibukanye nababwiye yuko ijana ryawe ni kubera iki nukubaka trust no kuvuga hagati y'abarundi bari muri Amerika kugira ngo bunge ubumwe bamenyane apana byo kwama duhurira gusa mu ma online batumunwa dutinduru ku munwa ko bitagira akamaro dushira inguvu hamwe kugira ngo tureke mu madukritikana ariko iki kiradufasha kugira ngo twiyubake. Icya kabiri ni gutegura kazoza kabana bacu nabisiguye amafaranga ijana wagiye aratanga ku kwezi nukuri ntiyarusha nta numwe vraiment yovuga ngo yararushe wari umuyondi raba umwe wese uvuye ngaha aherosha mvuga tumwe wese nagende vraiment afata gacupa umuntu wese azi ko yashoboye gutanga 1200 aca genda ashike muhira avuga ati bwaho naraziganije kazoza kanje nakabana banje vraiment ati burya ndumugabo kwe tereka niho icupa ucurinwa kweri uno munsi vraiment genda umwe kuko urafite ico wirata achievement kuko umwaka uraheze wiziganirije amahera nganuko ayo nayo acagaruka gafasha abana banyu. Twavuze yuko re mu ijana ryawe aya mahera twegeranije mu kw'icumi tuca twiga umugambi abatanze gusa twiga umugambi ayo mahera azokora tuca dutangura gukora umugambi kuva ubwo nyene mu kwezi kw'icumi kuko amahera arahari sideni nayi wacu tuyakoresha umugambi buke ariko tuguma twongera dutanga ijana kandi kugira ngo mu myaka 3 tuzobe duhejeje ivyo gutanga ijana mugaba amahera azoba yegeranijwe yose urumva ko azoba ariko arakora imigambi kandi twaravuganye yuko atawuzokuramwo ihera na rimwe kiretse imyaka 3 iheze no turawe twungutse tukaheza tukagabura hama tugabuye umwe wese agatwara inyungu umutaho kagumamwe hanyuma ugomvye umutaka n'inyungu akabigumizamwe bikaguma vyunguka ugaca usanga abana bacu turiko turavyara bazokwiza imyaka 18 twebwe tugeze mu miliyoni 230 z'amadolari twiziganirije. Bigera nababwiye vy'abajuif aba bashinwa aba bahindi aba Indians mubona aba bantu bose bariko barakora ibintu vyiza mu iki gihugu mubona yuko bagize ubumwe babanje kugira ibinyene umwimenyerezo twere turi mu mwimenyerezo wo kuja hamwe no gukorana no kuri vyakunze urumva shetani twayinesheje koko mwahora muvuga abantu benshi ngo abarundi twaravumwe mugura wana kuno munsi vyakunze ubu vyakunze ko dutanga urugendo rushaje. Rero dukomereza hanyene tugende twese tubwira abandi batashoboye kuza kugira ngo ukwezi kw'icumi urumva utatanze ijana azana 1200 urumva yuko amahera menshi ayazanire rimwe kugira hamvye abandi hamace tubandanyana bidakunda naho ntaco watanze $100 bikamunanira agende agerageze ahamvye abandi kugira ngo tuje mu migambi twiyubake nk'abarundi bo muri Etazine. Rero
nagomba nkenguruke vuye ku mutima nshimira abarundi mwese mwatanze uno mugambi ni w'abarundi bo muri etazini gusa nico gituma tutasinye gushiramwe abandi ico gihe twawutangura n'ubu rero niyumvira yuko abarundi bo muri etazini arakaryo keza ko kumva uno mugambi bagaheza bakawukomeza nshimiye president nshimiye secrétaire nshimiye mwebwe abanywanyi mwese ingene mwavyitwayemo neza igihambaye rero kinahambaye kurusha ibindi nuko ivyo twashaka gushikako mu bishitseko ntiyakamurira abarundi bose bo muri Amerika kugira ngo no mugambi ijana ryawe bawugira iwabo abatagiye mu mugambi bawujemwo kuko ayo mahera yo uyabitse umuntu canke umuntu akuguma k'igihumbi n'abiri hari igihe atari kumara ko n'iminsi ibiri wari kubyononye mu bitagira akamaro nkunda kuvuga ibitagira akamaro ugasanga uri kurata umwanya mu bitagira akamaro ugasanga amahera arononekaye ureko ko twaziganije Imana ishimwe Imana ibahezagire ndabashimiye reka kumbure tuje ku kivi dukore imbere ni heza cyane murakoze